Reba. Naje kwaka indaro man, je ndi wahariya nyine. So iyi ndaro izohamara imisi. Time zosubirayo bro. Ni home bro, ni home. Home is home. Yeah. Oya hariya nyine umuntu aba yarahavukiye tu umugabo. Oya narahavukiye kandi no ngahanda haba. Uzona hasaza. Kwanza aho no bahose mu gihugu cy'u Burundi je ni muhira. Yes. Kubera nta nahamwe nimiriwe kuba. Babonye ko na Kirungo bari bamufatiye ingingo mugabo ingingo zirahagarara bivayo nuko babonye iryo tege bavuga ati umurundi wese abo mu gihugu cy'u Burundi yavukiye mu gihugu cy'u Burundi canke umurundi kazi yemerewe kuba mu ntara yose yifuje ahariho hose mu iki gihugu. Abantu benshi babijombo abantu bajya bigoranye n'abantu babayeho kuri kwipigura sipigu bazigora kikarata kugira upigure gamane ingorane bisaba ko batera ikarata isa niyo ufise. Ushaka gusubira kuba ahantu munsi y'urugo uhasanga imyumbati n'intuze. Oya je Kayanza je none Kayanza si mu gisagara ni home bro. Iyo mfashe ikaramu n'urupapuro nandika ndabikora n'ubwenge jewe ntavyo gupanika. Mistari kumwanya ikaguma yisuka bamwe bagatangura kubazanye iyo je nturuka. Ni KYZ nukuri niho je mvuka niyo mpamvu ndekura fro n'abapfuye bakazuka abandi bakibaza ko atari je noba ndazandika. Ni level Nyayo kuba vyanka n'abavyemera nzoguma ndabatera punchline zo bugesera. Zimwe zimomora, zimwe ziturira, zimwe zihabura, zimwe zisatura, zimwe zikosora. Ama best rapper sindiko nditapa birigaragaza wumvirije ukuntu ndapa lyrics zanje zirarasa ntiwona zikwepa. Reka nkwita umwana na unyite papa kuri hip hop ntitwo higanwa no gutera kapa. Yo reka nkwita umwana na unyite papa kuri hip hop jewe ndi nyama na uri mifupa. This is Flash TV. We shine to progress. Yeah man. All right. Hello once again everybody everywhere you are. Twiza yuko mumeze neza natwe ibintu ni munange ni kwa kundi ni hahandi ndi kumwe na Ireri Tazoyi all the way from Fresh TV mu masara guhereza image utabona handi hantu na hamwe ijwi mumaze kurimenyera ni ry'umuhungu wanyu ndi kuri Leonce the Son aka Dr. Walov aka the Son of God aka Diko ndamwakira my homeboy yitwa Haki Jizo all the way from KYZ represento. Yo what's up bro? Msaza ni fresh. I'm good. You good? Yeah. Swaga zose kabisa umusore kuva kwa umusore ava hamwe n'abantu bitwa ba Pro. Wabo waba ni bande handi. Naho yine amazina ndayiba. Ni wabo w'abantu benshi none mu Kayanza ko bavuka y'abantu benshi. Ni wabo w'abantu benshi ni wabo. Reka maze niyo kebana bahungu. Nani ni wabo w'umuntu wari we wese. Wabo umuntu wari wese. Yeah. Wabo waba Rinoji. Wabo waba baranja. Nara buri kuravuga none aburi kuravuga ni wabo bonyene. Ni wabo w'umunyakayanza wari we wese. Naho bivuga gutyo bigaye. Oya ndiko ndavuga abagenzi bawe. Sakizo komenga abagenzi utangiye bafu. Abagenzi benshi. Iwabo kandi waba B face on the floor. Yeah. Ku gicumbi c'umuzika abantu bitwa nk'aba abantu ba Bishop niyo bava Romeo twa Decentre n'umunyakayanza. Intara gute? Ni benshi. Ni benshi sinobamara cyane bro ni benshi. N'umukobwa yitwa Elite n'amanu zikora umunyakayanza. Uri hano n'umunyakayanza. Ba Bishuba Master BK. Master BK nawe n'umunyakayanza. Yeah. Nivyo. Umuntu uze imatongo. Pablo Tiken nawe nyene yapfa. Ba Wise la Besto. Na Wise la Besto. Ni benshi cyane. None nguna hakijiza kabisa abayaje mu kwatsa umuriro. Umuntu ariko rero hari hano ama hip hop aragwireyo cyane rap gusumba ibindi bintu byinshi. Mwayonse umuntu uze ibindi bintu byinshi gusumba ibiharage. Oya gusumba R&B ndi mu muziki. Mu muziki. Oya wavuze ibintu gusumba ibindi bintu byose byo mu Kayanza. Navuze ibintu by'amastyle y'umuziki. Okay. Yeah. Umeze neza ariko. Fresh sana. Ariko ubuntu kiri hari umunyabujumbura me. Jewe. Naje kwaka indaro man, je ndi wahariya nyine. So iyi ndaro izohamara imisi. Time zosubirayo bro. Ni home bro, ni home. Home is home. Yeah. Oya hariya nyine umuntu aba yarahavukiye tu umugabo. Oya narahavukiye kandi no ngahanda haba. Uzona hasaza. Kwanza aho no bahose mu gihugu cy'u Burundi jewe ni muhira. Yes. Kubera nta nahamwe nimiriwe kuba babonye ko na Kirungo bari bamufatiye ingingo mugabo
ingingo zirahagarara bivaye nuko babonye iryo tege bavuga ati umurundi wese aba mu gihugu cy'u Burundi yavukiye mu gihugu cy'u Burundi cyangwa umurundi kazi yemerewe kuba mu ntara yose yifuje ahariho hose muri iki gihugu. Bivuze yuko hakijizo ibyifuzo vyiwe intara yumva ashaka kubamwe ni KYS. Mbo oya jahano hose no bandi nkumva ndarusa amahoro ndashobora kuhaba. Ako hakijizo ashaka kubwira yuko warumbajije ngo mu Kayanza gute, ashaka kubwira ko mu Burundi intara yose iri mu Burundi ifite uburenganzira bwo kuyibamo. Ariko hari ukuntu kandi intara yose yo mu Burundi aho noja kuba hose ni muhira. Kubera ni mu gihugu ciwanje bro. Ukunda apare ya Bujumbura uri muno musi ukunda jewe ayo Bujumbura ashobora gusanga ntanayikunda ntayijemo kubera amagogo mani wache kugogwa nga impamvu wakijiza muri ko navuga ntibahari. Uzi impamvu niko navuga ibyo bintu nukubera ko burya se ahantu hariho hose umustara ashobora kuba favorize. Rega mbe uraza abantu benshi bari ngaho Bujumbura kora abago. Oya kare yeah bro man man abantu benshi baba ngaho Bujumbura la majorité bro benshi nabantu babayeho nabi bro bagowe. None je ndago wewe irera rago ya ujya muhungu rwawe oya reka abantu bagiriza uvuga gute uko abantu bagowe ari abantu ari amafaranga menshi amazu iki umugwa mukuru reka abantu benshi bari Bujumbura n'abantu abantu benshi bari Bujumbura abantu bajya bigoranye n'abantu babayeho kuri kwipigura zipigu bazirwa kikarata kugira upigure gamane ingorane bisaba ko batera ikarata isa niyo ufise. Ushaka gusubira kuba ahantu munsi y'urugo uhasanga imyumbati n'intu. Oya je Kayanza je none Kayanza si mu gisagara ni home bro. Ibintu byose biri ngaho Bujumbura namba ari biki byose no Kayanza birahari man. Kigwati sirime ahantu ngo hava abasani bakaze mu Kigwati niho ngo hava maniga kaze kandi nawe niho mu Kigwati. Oya je simva man je simva kweli. So reka abantu tubarenge ni hakijiza ngo na atuje mvaye no je hose nayo kwatabona tobose umva mpindu yibido rero right now. Bro none hakijiza kumbe hambavu yo kuburirimbo no mu comedian. Oya bro nuko nyene ndakwishura ibintu ene bivaye n'izumbajije kandi bikaba ari nyishuri mumvikana. None kuva wewe ntubizi. Oya navuze niyo turuka basi haturuka impene bro. niyo wamuka je sinzi ibintu biranyobeye ko natari. So akijizo hari abantu nyene bashobora kubana kwana kwa Keturu bavuga ati ahantu muri aperise ko baba bamugandishije twagiye twakiriye revo nyayo kabisa nkuko wanabiremvye mu ndirimbo. Turakeneye abantu bemeze ndabemeze utashaka kumva uri kurakubita kandi barayumvise. Oya hari abatarayumva hari abantu batarayumva nibaje kuri YouTube channel si hakijizo no HAKJEEZO hakijizo HAKJEEZO hakijizo. Yes no kuvuga ngo bariya ufite barashobora kuyumva n'ibyo ugiye kuri YouTube ni ariko turakeneye baririmbire mu buryo bwa live yeah man bo iyo mfashe ikaramu n'urupapuro nandika ndabikorana ubwenge jewe ntavyo gupanika. Mistari kumwanya ikaguma yisuka bamwe bagatangura kubazanye iyo je nturuka ni KYZ nukuri niho je mvuka niyo mpamvu ndekura fro n'abapfuye bakazuka abandi bakibaza ko atari je noba ndazandika. Ni revo Nyayo kuba vyanka n'abavyemera nzoguma ndabatera punchline z'ubugesera zimwe zimomora zimwe ziturira zimwe zihabura zimwe zisatura zimwe zikosora. ama best rapper sindiko nditapa birigaragaza wumvirije ukuntu ndapa lyrics zanje zirarasa ntiwona zikwepa. Reka nkwita umwana nawe unyite papa kuri hip hop ntitwo higanwa no gutera kapa. Yo reka nkwita umwana nawe unyite papa kuri hip hop jewe ndi nyamba nawe uri mifupa. Acha izi punchline zanje Nyayo yakana konosho kireza ireri yampashije iryo jyawe ni so ireri dufashe bagi nawe nabyo ushobora Butipe ni mubara bizi no gukamera rego umwe wese afise impano yiwe bro nkaho umubwira ukamwosha ugaca usanga aratabusa umuhogo.
oya ariko ni nkuko nanjye nshobora kuba ndiko ndakora ibi ariko ndi n'umufundi mwiza ivyo birabaho man mugabo ntiwoca wibwira ngo uwo muntu ngo arabifise kandi atavyutse ari urabizi kwazi kuri ri genda bizi so level nyayo kabisa ninde wari kurabwira ngo wewe uri umwana nanje ndi papa mbo nta numwe nariko ndabwira oya kiretse yuko ari ibintu nanditse nkurikije title ya song bica bigwamwe uko nyene indirimbo yitwa level nyayo ivyo bintu nyene bitegerezwa kuzamo kubera urumva ndi kuri level nyayo hari abari munsi yiwanje ni nako bimeze ndakubajije nti niko bimeze iyo uriko uriraba ukaraba level uri kuragerako ukaraba uburyo uri kurakora ukaraba n'abantu muri kumwe muri no game wibona nyene kuri level nyayo jewe rihogaye je narabivuze warabivuze kandi je nabivuze wavuze kuri level nyayo ubundi nawe ni je nariko ndivuga rega ubundi nawe azobona ko ari level nyayo canke azobona ko ntari level nyayo kabisa azoca agenda vyo pause canke nawe agenda kore ivyiwe wavuye ko ari level nyayo hama abantu bavyumviriza mu ndirimbo naravuze ati ama best rapper sindiko nditapa kubera birigaragaza wumvirije ukuntu ndapa iya ndirimbo yumvirije umva hari abantu bibeshera bro akavuga ngo indirimbo bintu ngo ni level nyayo dufate nk'akarorero mugasanga sivyo ariko je uri kurumviriza song ukumva ucawumva nyene ko ari level nyayo bro ucuvyumvira ko iyo ndirimbo nyene utagiye kumviriza ndizindi ese ibyo bintu ni uvyumva cyane abafana niburiza kandi ikindi naco uwundi umuntu azobihari azoca agenda abaze ko Rida Magic kubera Jesse je nabivuze je navuze ati izi punchline zanje ko Rida Magic niwe yaca yemeza ati ni level nyayo rero yumva atari nyayo yaca byanka avuga ati no petit iyo si level nyayo ariko ni indirimbo base bagende rero bamubaze ababiharira ariko indirimbo ni gwaye for you ndimbo ni wanje ariko level nyayo Jesse dishije nabivuze none abo kwanza uwo muntu yobiharira arusha umuziki ko Rida Magic ni mu producer international yakoze ibintu abantu bazi umuziki ni benshi ngaha erega kumenya buriza ego urawuze ucunganya n'ubuko ukora gute akorera abastari batandukanye yakoze amahiti ivu nivu wowe cyumurusha umuziki ariko arabandi cyo kintu yokwemeza no arabandi bantu bakoze ayo mahiti kuravuga arabandi baproducers nga arabandi bantu buriza erega ni nkuko nari kuvuga n'undi mu producer uba ari we wese iyo batwaririmbanye na Amiri Pro akaba ari wazaravuga ati ni level nyayo ubundi muntu yoca biharira ninde wewe woca biharira gute producer mwenyewe yakoze ibintu azumuzika ari wavugiriza abasani bose amajwi yose bajana n'abagoramya akabagorora yavyemeje ko ari level nyayo erega ara producer bataza umuziki ku rugero ubyumvira none kuri Rida Magic basakarorera namba bahari nta muzika akora umuziki aravuze kare none yemeje ati ni level nyayo ubundi muntu kumupinga ikintu ntariko uzogenda ahubwo umukoreshe interview mubaze ati wewe wavuze level nyayo kwa hakijizo kubera ariko ikintu bazi kintu kurancanganiriza ko Kolly kuririmba ngo ni level nyayo nta nubwo biba bisigura yuko abavyemeje kuko ashobora kuririmba w'ikintu wamwandikiye kandi hip hop trayizi ashobora no kwitapa no erega kuri Rida Magic numu producer afise izina yiwe kandi rikomeye kandi adashaka ko risubira inyuma ahubwo ashaka ko riguma ritera imbere rero mu gihe nkuko kuntu uri kurabivuga naho no bari je nabijanye akaba bubiririmba imbere yuko avuga ati ni level nyayo kubera level nyayo ndikindi kintu abanza kumviza ati SK ibi bintu umuntu yazanye ko nshaka kuguma ntera imbere ntashaka gusubira hasi kandi nanye nkaba ngire nshire mu ijwi giwanje SK ninashiramo ko ari level nyayo ni level nyayo koko ndiko ndumviza indirimbo urumva rero uvuga ati umuntu w'umugabo nka Kolly kubesha yaciye avuga ngo no yobesha gute kandi nawe bari karisubiza inyuma burazi kubaka izine ngene vyamuvunye none wumva yo caza gushiramo ibintu bimusubiza inyuma gute ntibibaho ategerezwa gushiramo ibintu nawe mu bintu yumva bikaze ibintu bizomuhesha icubahi naho ahazoba ari hose kabisa bazovuga ati indirimbo yakoze kuri Rida Magic level nyayo ya hakijizo irarenze so nk'umuntu rero ari kuri level nyayo kuri kurabivuga bibaye ngombwa yuko witondesha mu baraperi mu Burundi bona wo kwiha umwanya wa kangahe nitondesha no kwiha umwanya wa kangahe bona ufata ikibanza cya kangahe mu barapazi nahiganwa turagira oya nzobime tugize higanwa kubera ibintu byose babirabira muri competition nibazana competition ama tuga participa kandi naho nyene nta participemo
zoba watinye jewe oya pane zoba natinye abagiye guhiganwa bazonyarana uriko ravyo hama nanje ngume ntekanye jewe nzoba nahiganwe nande umazoba nasinzwe nande oya je nzoguma nipoye ngaho gusa ama bahiganwa gikuru gusa nuko abantu baba bazi ibintu ko ndabishoboye nta kintu Kolly wamurose gute Kolly kugeza mukoranye kugeza dukoranye indirimbo kwanza niyo yayikoze voilà ni nawe producer ariko ni na collaboration kuko yaririmbyemo wamurose gute kuko ngo bivuga Kolly ni n'umuntu burya muri no industry yabigoye no umuntu wo gutora uko wiboneye none sivyo nakubwiye agiye mu bintu yaraja mu bintu bya revonya arinza byemeza ubundi yashaza kubiharira oya ico nico nase kupanga ikintu Kolly yemeje nta wundi yokivuguruza ico na chance kuko abanyamuziki ne benshi nga so wamurose gute uko namurose man je naragiye gukorera iwe bro hanyuma kubera je ntabwo yaranzi neza cyane wamenye skaki jiza afise tara imeze gute ndagenda nkuko twabivuze nyene indirimbo yose ni je nari nayanditse bijya azarasubiramo avuga ati ni level nyayo byose ni je navyanditse yani urumva indirimbo yose yari yiwanje personnellement na refre nagiye nashitse muri studio ari je nzikonza kuyiririmba vyose uravyo mbo hanyuma akiri karakora beat chandagira mind ndavuga ati none Kolly the magic indirimbo ko ngenda yikorera muri studio yiwe kandi nkabanzi ko aririmba neza sana kandi nanye nkabanzi hip hop na R&B bihuye ko ari fresh sana nta kuntu je no musaba ko yo ndirimbira chorus mu yindirimbo okay chamvuga ati changira yindi mind vuga ati ariko ko atanzi neza reka sindabimubwire akiri karakora beat reka banza heze kuyikora wanashaka ndana recording meze yumva indirimbo banze kwanze muhabura abanza avuga ati wamuraperi bwa muri ntiyoroshe kuburyo buko ndabimubwiye biza koroha kwa vyemera bikora vyo hama turakora na chorus yose ndashiramo vyose n'amavesi hama Kolly the magic na propose muze none nta kuntu ngaho ndirimbira chorus nyeri ibintu nyene nk'ivyo kora nyene yamazana yo kumva ko indirimbo ikaze yaciye yavyemera yaciye yavyemera vraiment ntiyiri warabihakana ngo avuge ngo guta na guta oya kora bibonetse uko uvyakira gute akijizo yumvise umuntu akubwira ngo canke yumvise umuntu avuga ngo uririmba nka B-Face jewe nimba iyo comment umaze no kuyumva ivyo bintu je sindavyemye nabantu bafisa mu matwi burya amatwi bacu yumva utandukanye bikora vyo ari amatwi ayumva ibintu ashaka kumva yumva bijya bintu nyene yumva nyene ko ari ivyo acha yumva ivyo nyene bikora vyo kwera je umviriza banzu reke bro umviriza jewe B-Face uraza umuntu wotumubwira ko tuvuga kumwe umuntu tuvukana none gaba umuntu mutanavukana none wovuga nka we wovuga nawe wowe uvuga nkande we uvuga nkande jewe ariko none wowe basida kubanza bana kugira ikintu jewe hari umuntu mushobora guhura nk'ubu ukaja urabona ugaseruka nk'i Nairobi ukasanga umuntu mumeze nk'abasa nkuko nshobora kumeze nk'abasa ugasanga murapfanye n'agashusho kwisura ni nkuko rero nshobora kuba mvuga nk'undi muntu w'ahantu hanaka ati no kuva simuka ngo tube tuvukana nkahura na Ireri pare hazari ugasanga mu majwi yacu muneka yacu oya jewe mvuriza uvuriza bro uvuriza ndakubwira abantu bavuga gutyo abantu bavuga gutyo nabantu bazi B-Face cyane ariko jewe batanzi kubera jewe bataramenya ijwi giwanje yumva yani bazi B-Face je ntibanzi uriko ravyo bumvise ijwi giwanje abo bantu benshi bakunda kwibaza ko ari B-Face uriko ravyo mugabo abanzi jewe bakamenya na B-Face barazi kudutandukanya none kubera iki ico kintu kibaza ko bakaciyumvira no kuvuga ngo ikintu iyo yirwo kirahurizwa ko n'abantu nka 10 atuka vyanka vyakunda harimo akantu hakijizo nubwo uvango ngo bivana oya rega naho ko bamwo ico nzi cyo nuko atanguvu mba naragize kugira ivyo bintu bibe jewe ariko ikintu nako ndibaza ese muramutse munaririmba kimwe ho hari cyo bitwara jewe nta muntu je numwe turirimba kumwe oya turirimba kumwe nande je nibibaho bro Sirevonya. Aje nta muntu twese n'ivya revonya nta muntu je numwe turirimba kumwe. Uririmba kwawe kabisa. Kuri wanje no twaririmba kumwe nande bro. Bibaho man kabisa. Oya. Sekijizo ko turamahasa se. Kumenga abarinje bagenzi bawe hari ukuntu
umenga urabapinga nk'abagenzi banje bandi ndiko navuga abaririmbyi bagenzawe abo musangiye umwuga ko menga hari ukuntu bapinga umuntu akomeza rero bapinga gutega amana hariho ijambo navuze ribi kuri bo hari ijambo navuze ribi kuri bo none ndabapinga gute HOP arakajambo ukunda kuvuga mu ndimbo zawe gasigura gute ako kantu ndakunda kukumva cyane ngo HOP hari n'abavuga ngo Ethiopia urumva ubivana n'ubutazi kubivuga urumva hari usanga hari ikintu usanga kivugika neza gisonda neza hamwe n'ubutakizi apfa kunyene kuvuga guza nyene mugabo atari karakivuga neza mugabo kubera yumva kiryoshe kuvuga akaca avuga azara kivuga nawe akakivuga ashizemo n'amakosa ariko ni HIPHOP bisigura nuvuga ni hip hop HIPHOP urumva kumbe nico bisigura kujya kuntu uri kurakivuga mu ndimbo HOP nuko uri kuravuga wihuta utorinda kuvuga ngo HIPHOP urumva uvuze HOP kacha gasona ahubwo neza byatari niyo iya bisigura hip hop mwara ni documents kabisa ni mufako urumva hariho n'abantu bama bumva indirimbo zanje ndakunda gushiramo introduction ivuga ati HAKJEEZO KWENYE HIPHOP urumva iyo ni hakiji n'urudome rumwe mu ndome zose zigize mu ndome zose zigize hakijizo kwenye hip hop urudome rumwe HAKJEEZO KWENYE kwenye HIPHOP kijizo kwenye hip hop mubaya sana we mubi cyane bro so musaza abantu rero bitegiki muri no minsi kuko hari ukuntu uzuga ko bitakagoma ugaca wongera ukagenda ukaryama ejo ukongera ukagaruka bitega umufururizo wo bikorwa mbo jewe bazotegera ivyo ndabahaye nibo sinababwira ngo bizogenda gutya na gutya bahageno babwira bigahinduka ko umuntu arapanga Imana nayigapangura bro reko ravyo ibintu byose twifuza mu buzima ntabwo ariko bigenda yaba ariko bigenda hato bari no mwisa ahubwo bari mwijuru ivyo twifuza byose bica bigenda nkuko tubishaka ariko Imana iradusaba kubaho dutegekanya yego turadegekanya mone habi ibintu byose bifuza bica bigenda nkuko bishatse uwo munsi nyene oya nukuva rero ubu bwako muri ya migambi yawe Imana niya yitunganya kagenda neza abantu bitegiki bitega ibikorwa mani bikaze cyane bro kandi kintu nobwira abafana biwanje ni jambe ndibaza no bangira ndakivuga kivugira haka yuko iyi ndirimbo sohoye izindi ndirimbo zose zizoyikurikira indirimbo zizoba ziri muri style zitambika gusa bivuze ko hip hop ugiye kubanza kwitera oya man hip hop rega mu beat zitambika umuntu arashobora kurapa okay go birashoboka izo nizo ndirimbo ngiye kuzobaha ubu n'ubu zirahari bro zikaze cyane man abogera gutyo bakumva bakubisa n'amapiano kabisa yakabaye na agasimba kakaha nibitari byose no banangora babishatse no kendo bavyose nibitari bana mapiano kabisa ni akijizo kwenye hip hop bana musaza tugushimira cyane kabisa twifurize n'iterambere bana ushining everywhere kabisa wakoze kuza cyane namwe mwakoze kunyakira kwe yego kabisa tubashimira cyane bakunzi ba Fresh TV aho muri hose twizera yuko ubandanya kugira ibihe byiza maze nka zino muri ko murazihabwa na Ireri Tazoyi yo niko ndi kuri Ronse Desan aka Diko ahubwo abakunzi ba Fresh TV ndababwire baje kuri YouTube kuri channel yanje Hakijizo bagire subscribe bumvize niyo ndirimbo shasha Revo Nyayo banayirabe kubera ni audio video kabisa hanyuma bisangize n'abandi bandanyigera kuri iri na pinned hasi bayirabe niyo comment ya mbere niyo comment ya mbere man Apple Fresh This is Flash TV. We shine to progress.